igenekerezo rya 10 Kigarama uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe agateka ka zina muntu. Ni muri iyo ntumbero aho i Burundi ishirahamwe Impact n'ishirahamwe African Rebirth afashwe mu mugongo n'ibihugu vyunze ubumwe Nations Unies mu gifaransa, aho kuri uwa gatanu igenekerezo rya 22 Kigarama umwaka wa 2023 baramutse bategura ikiganiro cyahuza ugwaruka, aho hatumiwe n'abasanzwe bahurikiye mu bisata bitandukanye biharanira agateka ka zina muntu, cyabereye mu gisagara ca Bujumbura nk'uko vyashikirijwe na Chansa Abimana arongoye ishirahamwe Impact. Yamenyesheje intumbero y'ico kiganiro, aho yanasiguye impamvu bakoresha amareresi. Nkuko mubizi itariki 10 yo kw'icumi na kabiri buri mwaka amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka ka zina muntu. Ni muri iyo ntumbero Impact twifatikanije dufashwe mu mugongo na Nations Unies n'ishirahamwe African Rebirth, twagiye hamwe kugira ngo dukore twiyumvira ingene twebwe nk'ugwaruka mbere na leta twoyaga kubijanye n'agateka ka zina muntu aho kageze, cyane cyane muri uyu mwaka turiko turahimbaza mu myaka 75 iheze isi yose itanguye ibijanye n'agateka ka zina muntu. Kwari kugira rero ngo tuyage tuvugane nk'abarundi, mbega uyu munsi tugezehe nyuma y'imyaka 75 dusinye ku masezerano y'agateka ka zina muntu, isi yose sinye ku masezerano y'agateka ka zina muntu, mbega bigezehe, bimeze gute bikubijanye no mu Burundi? Nico gituma ubona abatandukanye yaba leta yaba mu GSNDH twari twabashize hamwe kugira ngo baronka ko kajyo ko kuyaga batubwira aho bigeze, maze natwe bw'ugwaruka twumve ko intambwe tugeze ko nico twokora nk'ugwaruka kugira ngo tuteze imbere ibijanye n'agateka ka zina muntu. Ishirahamwe Impact dusanzwe dukoresha amareresi kugira ngo twigishe, ariko kandi tugakoresha amareresi kugira ngo tuyage. N'umusi reresi twakoresheje yari yisigurira abantu ibijanye n'agateka ka zina muntu. Kenshi tuko tuvuga agateka ka zina muntu nkuko twagiye turavyumva, tusha twumva ubwoba kuko rimwe tutaba tuzi ivyo ari vyo, tutazi iyo vyatanguriye, tutazi naho bigeze. Uyu munsi rero kwari kugira ngo twerekanire resi kugira ngo banze dutahure kumwe mbe agateka ka zina muntu niki, mbe vyagenze gute kugira ngo dushike aho isi yose dusinya ku masezerano yo gukingira agateka ka zina muntu. Kwari kugira ngo ijya resi yari yo kudufasha ngo kugira ngo tuyage tubona aho turi, tubanze dutahure kumwe bijanye n'agateka ka zina muntu, ari byo twizera ko vyoca bidufasha kugira ngo tugire aho duhereye mu guhindura ikibano tubasanzwe tubayemo, kuko nkuko mwagiye murabikurikirana tumaze kurabira iya reresi hari ivyo tuca dutangura kubona rukumwe, hanyuma n'ibindi tuca dutangura kuyaga mu buzima busanzwe tutari kuronka kajye ko kuyagiramwe. Chansa Abimana agashima cyane ku ntambwe ibyo guharanira agateka ka zina muntu bigezeko, ariko kandi ngo ibyo gukora biracyahari. Nkuko twagiye turavyumva nibibazo ugwaruka gwari ngaha gwari rufise, mbega tugezehe, mbega iyo bitagenze neza bibazwa, ariko uwaserukiye ubushikiranganje gufatana mu nda harimo n'ivy'agateka ka zina muntu yabisiguye neza, mbere nabo muri CNDH n'abandi nk'utwara proba babisiguye bose. Uburundi hari ubwo ho bwavuye, hariho naho bugeze, ariko nkuko twavyumvise ivy'agateka ka zina muntu ntibihera, ni ibintu vyamaho, tuzoguma twongereza kuko bivanye n'imyaka tuba tugezemwo hari ivyo twama dushaka gushikako. Nkuko bagiye barabisigura twarateye intambwe zitari nke mu bisata bitandukanye vy'agateka ka zina muntu, ariko kandi tutokwijajara kuko hariho ivyo tukitegerezwa gukora, hari ivyo dukeneye gukora. Muri ivyo ni byinshi mu bisata bitandukanye byose biba bigeze ubuzima bw'igihugu, ariko muri rusangi tugeze heza, turiko tuja heza nkuko mwagiye murabibona. Nanye n'icubahiro mukuru w'igihugu yaritanze no mwaka mbere nk'ibikorwa byose vyabaye bijanye n'agateka ka zina muntu yaravyitavye, aravyugurura, ibindi arabishigikira. Naho rero tubona ko turiko turatera imbere kuko umukuru w'igihugu arenza abifata mu minwe, nuko vy'ukuri
leta ibishizemwo inguvu cane nkuko twabonye kandi uno mwaka leta yarasinye ico no kwita amategeko atari make harimo nk'ivyo gushimangira gukingira agateka k'abana n'ibindi vyerekana ko vy'ukuri yaba leta yaba babikorera utwabo hariko harabamwo inguvu mu bijanye no kugakingira no gukora ibishoboka vyose kugira ngo habe icuka ciza yaba mu bajejwe gukingira ku gateka kazina muntu yaba no muri leta ubwawo novuga rero nti aho tugeze ni heza ariko kandi harashari ibikorwa bitari bike twifuza ko mu myaka 2 5 10 iri imbere tuzohora duhura tuvuga tuti hamwe twahari turi naho hari heza ubu tugeze heza cane. Tubamenyeshe ko imyaka 75 irangiye amakungu ahimbaza uwo munsi wahari wa gateka kazina muntu. Radio television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.